Hello family, it's Imo Burundi. Welcome again. Uno musi tubazaniye ibintu biri ngombwa cyane mu gihe umuntu ashaka kubaka inzu cyangwa se ariko arakora plannings cyangwa se drawings z'inyubako ashaka kubaka. Mu bintu biri ngombwa cyane icambere raba ukuntu ugomba gusitinga ivyumba vyawe ahantu ugomba kubitereka. Icya kabiri raba ukuntu ugomba gutereka ubwiherero bw'inzu yawe cyangwa se toilette z'inzu yawe ikaba iri accessible ku bantu bari mu nzu yawe n'abari mu vyumba. Tutibagiye kuri bamandi bafise toilette zo mu kigo nabyo nta kibazo, ariko uno munsi turaganirira kuri toilette yo mu nzu. Rero turabona kuri iyi plan ya mbere umuntu arashobora kuza avuye mu buzi bwiwe butandukanye cyangwa se mu bikorwa bye bitandukanye, ariko akaba akeneye kuja mu bwiherero. Ikosa rya mbere murabona yuko umuntu biza kumusaba kuzunguruka mpaka aze kuronka access yo kwinjira mu cyumba mpaka aronke n'ubwiherero. Icya mbere iri nikosa kuri sante y'umuntu cyangwa se ku magara y'umuntu. Hanyuma ni nikosa rya kabiri muri domaine y'ubwubatsi, nikosa rikomeye cyane kubera yuko ubwiherero buri ahantu kure yaho umuntu agomba kuba ari. So muri plan ya kabiri urabona yuko wa muntu nyene aje akaronka toilette muri access yoroshe cyangwa se mu kibanza kiri hafi navuga yuko y'ubwinjiriro bw'inzu yiwe cyangwa se buri hafi ya salon cyangwa se y'ibindi vyumba ku bantu bafise ivyumba by'abashitsi. Navyo ni vyiza cyane umushitsi adafise toilette yo mu cyumba ciwe akaronka toilette ahantu hafi. So iyi video nyimba hari ico ikumariye, like, share and subscribe. It's Imo Burundi.